ndabivuga kubera jewe sinafise kuri 200,000 abone bankurikirana kuri Facebook. Iyo 200,000 abone iyaba ndi eligible simba na $5,000 ngiza ku kwezi. Mugabo bigaca byanka kuko igihugu ndimo umengo ni profete kwisi ni tutishimo zibitwaho. Ayo mpamvu rero mugabo naho tutabaho hariho abajeshi benshi cyangwa isibizwa semagomba ko byose mu bisoko byanje hama nkabasanzwe nkorera cyane mu by'abanyamuziki mu influencer kandi iyo bibaye ngombwa ndaririmba hama jewe mfise ikibazo n'ikibazo n'intererano imwe ukumbi wa ndege kandi kazira kuri nyakwamushyikiranganji nkuko duhiriwe musanzwe murongoye ubushikiranganji bwo mu karere ka Yase ariko burafatanya natwe ibyo dukora mugabo n'icyumviro cye cyanjemo bibanye igihe turi bitoro dutonda tubirikingo ariko cy'amadevize kandi twebwe nk'abaririmbyi umuziki wacu ari kimwe mu bisata byo kwinjiza amafaranga menshi nka hamwe byoca mu bushikiranganji musanzwe murongoye bw'akarere narijya muri Kenya hasanzwe hariyo amabiro presque yose yaba ya streaming za Spotify za Meta na zande byose muri Kenya barafise yo amanuze rero icyumviro je nagize namba byoshoboka mukabitisha muri diplomasi ayo mabiro ari muri Kenya akitirwa hejuru kuko abitiza byo dufise ngaha n'abakonsumateri ba internet ko ndabivuga kubera jewe sinafise kuri 200,000 abone bankurikirana kuri Facebook. Iyo 200,000 abone iyaba ndi eligible simba na $5,000 ngiza ku kwezi. Mugabo bigaca byanka kuko igihugu ndimo umengo ni profete kwisi ni tutishimo zibitwaho. Ayo mpamvu rero mugabo naho tutabaho hariho solution kuko muri Kenya amapiko ariyo kandi ico kibazo ni kiri mu Burundi gusa n'abanyarwanda baragifise uyu mungu ntabwo eligible aba Sudan mugabo ugasanga muri Kenya hari rero nkabarasaba yuko muri za nama muzamugira iyo muri mu nama z'akarere za nama mugira buri gihe yuko mu proposa abo ba Kenya buto bakagira extension tugasangira tukitwa region n'ikitwe kubera yuko abakenya baratujyanye byinshi ngo nkamwe kuba region peut-être kujyana n'ambassade usanga bahashyize n'amakonsulat utayibonye ugasanga ambasade ya Rumania umukonsulat mu Burundi ari ngaho iserukira ugasanga mu Rumania je nta kibazo agize kubera asirukiwe ngaho ambasade iri kure mukabitisha muri iyo nzira kubera ajya mapimo ari muri Kenya za Meta YouTube Spotify na zande abarundi tugasoma ku nturire mugabo twegamiye Kenya ko sinovuga ngo baze ngaho turabatiza tere bake ibyo kundi no muzi cyane mugabo twihetse ku gihugu cya Kenya cyo gisanga cyarateye imbere muri ibyo bintu hari igihe usanga kiraciyemo ikibazo cy'angazi usanzwe murongoye yariyo ntereranyo murakoze cyane ndashimiye cyane kuba umushikiranganji nziza mushikirije zirubaka cyane kandi yaganze yego itwani barutedwa zina ry'ubuhinzi mu muziki ni Rutare nagize ndakengurutse ku mpanuro nyinshi yatanze cyane cyane aziroresha ku banyamuziki kuko ijambo ryacu rirakomeye cyane iyo tuvuze isambura kuko irasambura nk'uko tuvuze n'ibibaka rero ijambo riravuge ni mu bice ibyo ngirashikiriza n'ibice bitatu gusa ibice wa mbere yani nkuko bahigarutse kibanza ndangamico birabuze icyo nibaza ko mwakivuze kandi muyo bikorera ko bigende neza abana bacu kuko nkuko nabisomye mu bwirizwa shingiro ukuntu tubaho si twebwe tubaho ku bwacu gusa tubaho ku bw'abariho n'abazoza iyo abana bacu dufise birakenerwa ko tubareresha imico yacu ikirundi cyacu tukabigisha ivyiyumviro vyiza naho n'akazoza keza muri iyo ntumbero irimo n'akazoza icya kabiri wacishijemo ku bijyanye n'ibyabereye muri Ethiopia ya Addis Abeba kirashiriza icyumviro ndazi ko ari gishasha mu kandi kiza gutangaza benshi umuco wacu twarawututse imico yacu twarayitutse mu gutuka izina ry'ibanga izina ry'akaranga izina ryahuza abarundi ba sokuru bacu ikabahuza n'Imana isumba byose Imana y'u Burundi izina ryakunze izina ryatuma abarundi bagira kandi gisharara izina ryatuma
intambara zidakunda kuba kubera ko abantu biyumvanamo bakavuga ururimi rwacu baruvuga barukunze bagashyira umutima hamwe bikagenda neza. Izina Siri, izina Kiranga, izina Kiranga, wabakunda Kiranga bamukomera amashyi. Umukirisitu kandi nasomye no mu bintu y'abakuru nko kuri yaga Burundi bavuga amakuru ya Kiranga baragicishamo hari abashinzwe nta kigenda umukirisitu w'umuanglikani n'umukirisitu w'umugatolika kubandwa n'abantu sinigeze barakora ikintu cyo kwandwa ariko ngaruka kugenda no guhindura ibyiyumviro kuko ibintu bya culture tubisamaye ko ndababwiza ukuri je nabize iby'inyoborabwenge bazabwira icyo cyo mu zindi ndimi sindakabwira mu zindi ndimi n'izi by'inyoborabwenge kandi ndababwira yuko namba ubukoroni bwa mbere bushoboka nuko abantu mu mico yabo badashobora kuba bashobora kwiyumvira ururimi rwabo bakiyumvira ibibahuza bakagira umutima umwe kugira ngo bashobore gutera imbere. Icyo rero ndakivuze ndakizirikana iryo zina sigaye rivuga abantu bakatangara nk'uko bakize Kiranga ntinone ujya Yezu cyangwa Mahome nawe tuvuga bose simbizi ngo hari uwo duhura amaso mu yandi ngo tubona n'amaso mu yandi nk'uko niko ndabona umushikiranganje ngaho. Icyo kintu tukigaruke ko kirimo narimba ibintu byinshi cyane nashize muri alubumu yise Ragi Ryiza kuko muranabizirikanaho kandi Imana ishimwe cyane n'Imana y'u Burundi yabimpaye iciye no kuri basokuru no kuri Kiranga na Yesu Kristo yaramuciye kuko ni umukirisitu gatolika sinabibahenda. Rero icyo nicyo bikurikira kera gifatisha ngaha nyine mushikiranganje ndababwira nti bari mu nama y'abashikiranganje muri kumwe na Sebarundi iyi ngoro yubatse iba ariko arubaka ngaha muri Rohero naragiye ndabona ko banditse ko ingoro y'amanama ayo manama mu kirori twagize ngo basokuru bavuze ati inama bigira Imana yacu yubahwe tuyisenge by'ukuri niho n'ingeso mbi zizoca ziva mu gihugu cyacu. Irya ngoro ngenda yasabye rero kuko twebwe turafise ububasha bwo kwita amazina ibintu yakubaha mushikiranganje ugenda ushikire Sebarundi mubwira uti iyi ngoro muyita izina ingoro ya Kiranga ubu muhabashije umuco wacu utavyumva mushaka kwizirikana ko ukebwe kuko si ibintu vyoroshe gushika mutaho irya ngoro izokwitwe ingoro ya Kiranga kuko isa neza kuko twakora inama na cya cyiyumviro bashikiriza cy'uko abartiste twohura tugashyira umutima hamwe tukiyumvira kure byiza bikadufasha. Iyo ngoro ya Kiranga nk'uko ariho n'ingoro ya Ntare iboneke tuvuga ngo tuzaba tugiye kuhabandirwa naha turiko turabandwa kubera turiko tubandwa n'ijambo ryubaka ijambo ribona kazoza ivyo rero ibyo bikaba ijambo murizirikana. Mu kurangiza Abarundi turiga yose za diplome zikomeye ukuri gushira mu kuyaga kandi guca muzikwa ntigusha. Ikigo cyitwa OBDA barakigarutse ko mu mwaka waheze jewe sinagiteye amashurwe sinanakineguye nabi gusa ngo navuze ni kiri ngaho ataje kiyo kiradufasha icyo kitimbura kimaze ikintu cyo ngaho ataje kiyo kirafasha ataje cyice ataje gikiza kibigura kimazi. Muri icyo gihe rero simvuze ko cyaje kugira nabi cyangwa kugira neza mugabo murabe mugende mutwiyumvirire murabahinga mufe muba aho Abarundi bari hanze babikore wowe kandi nagize ni kumuziwa cyane mumenye neza gukura urukundo hagati yacu ni kwakora gusuzugura imico yacu icyo bituma n'abajya batera imbere badashobora kuzana amafaranga yabo bavuge ngo ariko bashirikira abantu byo no musi yabizi ayambaye badashoje mu gakoshoje mu gasishoje mu mutwe amafaranga ashaka kwande y'amagabo jingira ibyiyumviro imbere kuvuga ngo turashoje kandi hari Abarundi batonze cyane twongeramisha twabwira bya byiyumviro nkavuga bari basengabo n'ivyo babahaga hariho uwarose umutima wabyo sindi ko nditera amashurwe jewe narabikoze kandi nashatse kubabwira muri iyo ntumbero ya mwacumvise ikigombedea babishire mu kigo ndavyiyumvira bavuga bati mbe twokora iki kuko rero hari ubwenge kandi ubwenge nabwo busaba kuzirikana igihugu kuzirikana iyo tuje narangije umugira amahoro n'amahoro n'amahero yerekeze